Shiga twatanze twahagariye ku bintu bitatu. Twahagaraye ku kintu cyitwa neza information. N'igihe umumenyesha amakuru atanze inkuru atamutima muba bifisemwo mugabo agasanga yihenze. Aho nta kibazo agomba gukorera abantu ayihaye. Twahagaze kandi ku kintu cy'umumenyesha amakuru akoresha ikintu ca desinformation. Wewe abazi neza ko ibintu ari karatanga atari vyo. Mugabo intumbero yiwe nukugira ngo abayironse iyo nkuru abakorera ikibi. Atume bagira inyifato iri ashobora kuba yateguye wenyene kugira ngo bakora ikibi. Ikiri twahagaraye ko ni mal information. Mal information igihe umumenyesha makuru ahagaze ku buzima bw'umuntu kandi bwo baribwo agafata akavuga ati ubu mutegetsi nimboregwa yamataha bukeye hanyuma ugasanga nivyo bose barabizi ko ari imboregwa mugabo ugasanga ari karabivuga kandi ataco bije gufasha muntu kukuntu igihugu kiriko kirakora. Ugasanga baravuze ati naka ni maraya igihe iminsi yose agiye gukora akazi ka ruguru atwara umuntu atari umukenyezi wiwe. Ugasanga ivyo bintu naco bije kumarira ikintu c'akazi k'igihugu. Nigihe bavuze ati nakararaguza umushikiranganje akazi gaheza caja kuraguza hanyuma bukeye akaza ugasanga aratonze ku kazi ivyo ntaco bidufasha. Mugabo igihe yagiye kuraguza agaca siba ku kazi abantu bakamurondera bakamubura aho n'inkuru turayivuga. Ubuzima bwiwe bwinyegeje bwaciye buza ku kazi ka misi yose ntagikora neza. Nivyo twahagaze ko nivyo twavuze. Umumenyesha makuru rero kugira ngo akore akazi neza yo kwitwara gute? Umumenyesha makuru mu gihe twimirije ibihe vy'amatora, mu gihe tubona hariho mu karere ibintu byo kutumvikana hakaba n'ingwano, umumenyesha makuru w'umurundi gusumvye uko yabikora hirya y'ejo canke ejo atohoze yitonde ntapfe kushira mu kinyamakuru ibintu vyose atatohoje kuko birashobora kuryanisha mw'abarundi, birashobora gutuma abantu bacanamwe, birashobora gutuma n'igihugu gisha. Atohoze afata umwanya. Ubu turi benshi turarenga 2,000 bemerewe gukora dufashanye bakavuga ibintu biri mu ruyigi udashobora kujayo kubera uri muri la nova. Hari abandi bamenyesha amakuru bakorera mu ruyigi dufashanye, c'est la confraternité. Naho ataco womuha ngo agufashe mugabo akigufashe akirabe hamurabe yuko abo babikubwiye bafise ubwizigi. Ubibaza abantu benshi beaucoup de sources d'information hanyuma ubice hirya hino uzosanga amakuru atariyo canke ariyo ubone kuyatanga naho nyene niyo abafise ikimazi ku bantu bibwira. Abakurikira ibimenyesha makuru ku nyangurukana bumenyi nabo bitware gute? Abakurikira ibintu bica kungurukana bumenyi bimenyesha makuru ntibapfe kumira. Hari usanga birura, hari usanga birimwe imisumari, hari usanga birimwe amahwa. Nibi bakebwe bagire bati mbega ibi bintu dusoma ngaha nivyo, mbega aba bantu babitubwiye barafise ubwizigirwa, barafise ubwigizigirwa. Bakebwe ico bokwita mu gifaransa avoir un esprit critique. Bakebwe ntibapfe kumiruza. Ubu hari aho batanga ibirura n'ivyica ishano. Umumenyesha makuru umuhinga Nyasyo Ramone yatwaye ikinyamakuru Le Monde Diplomatique va mu 1990 gushika mu 2008 agira ati ubu hari abantu batanga ibintu bakatanga ishano, ibintu biri contamine ishano bimwe bisha bikugira nabo ubuzima. Nabo hari aho batagize iyo esprit critique ngo bakebwe iryo shano riri hose barirya kwinshi hose. Bakebwe bamire babanze bahekenye bumve ko bihekenyeka imbere yo kumira. Je nitwa Niyonkuru Willy, bwa mbere ndumumenyesha amakuru hanyuma mu mabanga njejwe mu kimenyesha amakuru Imboneza News ndumuyobozi.
gitunganije mu ntumbero y'uko twama tugerageza iyo habonetse uburyo bukeyi tukaja hamwe n'abandi bamenyesha amakuru kugira ngo dusubire tuze turibukanya iby'umwuga wo kumenyesha amakuru. Ariko uyu munsi uwatwigishije wumvise ko yazanye ibyo kumenyesha amakuru, novuga ko bigezweho bifise n'intambamyi, bavyita desinformation, mésinformation canke malinformation canke information malveillante. Umuhinga ko mbaraza kubigarukako, hanyuma n'abandi ndabatera intege bazoze barakora nk'ibi bikorwa bito bito byodufasha kugira ngo tugume twiyibutsa ivy'umwuga wo kumenyesha amakuru. Amakenga mwagize kugira mwiyumvire iki cyumviro murabye ko umwuga wo kumenyesha amakuru meze ubu nk'aya n'amakenga tubona misi yose, amakosa dukora ugasanga ayo makosa wayakuye ku kinyamakuru runaka ugashaka kuyimurira mu kinyamakuru cawe cyangwa ukorera, bivanye no kwihenda, bivanye no kugira ubumenyi buke, bivanye kandi no kutabaza. rero mwifuza ko umumenyesha amakuru akora hano wo mu Burundi yoba muri rusangi ameze gute mufatiye ku cifuzo cyane? Umumenyesha amakuru si wo mu Burundi gusa, yobwirijwe kuba icyitegererezo. Ni ukuvuga mu muryango habaye ikintu kitagenda neza, ahaba ibyo bita muri kominote, agatanga intererano cyane akerekana intumbero, umutware abanyamuryango bogenderako kugira ngo aho hantu haba hagume hasukuye hameze neza. Ubwo bushobozi naho nyine nakubwiye, umumenyesha amakuru agira ubushobozi ubwa mbere kugira akora amakuru wenyine yatohoje, yagerageje kumenya abayatanze, yagerageje kwibaza iyi nkuru none naho bayitanze ndayishikirije iza gufasha iki umunyagihugu. Ivyo byose rero bizotuma utwo dutotsi tugenda turava mu bimenyesha amakuru no mu bamenyesha amakuru nyine. Nagomba kubaza umuhinga ishigwa mwatanze mwagarutse byerekeye kugira abamenyesha amakuru bashobora kwihenda bagatanga information zitarizo kumbure bazikuye hirya no hino kubera iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ugahura ntibatohoje canke mbega uno munsi ko tugeze aho tubona isi igeze, ibintu by'iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi bigeze kure, umujournaliste nawe afise ubuhinga bwiwe bw'ugutohoza. Mbega ivyo bintu bibiri umujournaliste w'umurundi abibangikanye gute kugira akora amakuru meza? Abamenyesha amakuru cyane cyane b'abarundi bogaba mu gihe tugomba twinjire mu gihe cy'amatora, n'abantu benshi bakunda gutanga amakuru adatohoje. Amumenyesha amakuru abwiza kubwira kumera amagabo kugira ngo birabe. Hariho n'ingwano iriko irabera ngaho muri Kongo, usanga abarundi mu buryo ubu n'ubundi bari muri yo. Enda kwereke nk'umuntu yanditse kandi azi neza ko atari byo, kwimbonera kure zibubanza no muri Cibitoka hegereye ikibira ariko baraziha ibigwanisho. Uwo muntu acandikishije canke uwo mumenyesha amakuru akironse akacandika akakivuga kitatohojwe neza, aba ariko arakorera abantu bagomba ko abarundi basubira mu njyane z'amoko. Umuntu yandikishije akabimenyesha amakuru agaca byandika cyangwa akabivuga atabitohoje, bati impunzi zahungiye z'abatutsi zahungiye mu Rwanda bariko barigishwa ingwano muri Kongo kugira ngo bazogaruka gutera Uburundi, kandi kitatohojwe. N'umuntu abagomba ko abarundi basubira mu njyane z'amoko. Tuhagabire abamenyesha amakuru b'abarundi, ntitwandike na rimwe, ntituvuge ikintu na rimwe tutatohoje, kubera izi bintu by'imbuga ngorokanabumenyi bugomba ko umuntu yihuta mu kwandika, yihuta mu kuvuga,
mugabo turibagira gutohoza neza kugira ngo tubone ko ivyo twanditse ivyo tuvuze amasanamu twerekanye yoba ashingiye ku kuri. Aba bantu rero batanga ayo makuru adatohojwe abesha kandi babigira nkana, abo ni babi muhagabire. Dukore turi hamwe kugira ngo turabe neza dutohoze dutanga inkuru idahava dusanga ari ibintu biboze turiko turahaba nyibene gihugu kugira bamire ibiboze bizohava bibagarukako. ariko jewe tugeze ahantu aho ubuhinga bwo gusuzuma amakuru bimwe bita fact checking cyangwa interpretation mu bihugu bimwe bimwe biteye imbere, ugahura ibyo gusuzuma kw'inkuru ariyo cyangwa amasanamu ari ibyo biteye imbere. Mbega uravye mu Burundi abanyamakuru b'abarundi barahageze kuri urwo rugero, ibyo bikoresho bakoresha mu gusuzuma inkuru ko ariyo ubona babifise birahari byifashe gute? Hariho ubuhinga bushobora gutuma umuntu abona ko isanamu bamuhaye atariyo, ugasanga nka Wiri umuyobozi w'imboneza news bamwambitse impuzu z'umugwanyi n'inkoho bakayimuha, ukabona umutwe bakamushirako n'inkofero y'akatsi gatukura canke akatsi gatoto. Hariho ubuhinga, hariho abarundi benshi bamaze kubumenya, nibaza ko namwebwe mwobumenya. Ushobora kubona uti iki kintu bagi tekinitse sico, ariko murindira ko ubwo buhunga mu bumenyi bashobora kugira uti ikinyamakuru mbega gisanzwe gitanga amakuru yo mbega uyabivuze tuvuga ari nka Jacques Bukuru numumenyesha amakuru twokwizigira. Hariho ibintu uraba kugira ngo inkuru wemere ko ariyo, uraba ikinyamakuru kibitanze. Naho hari ibinyamakuru bikomeye cyane byageze kuboneka igihe abanyamerika bateye Saddam Hussein muri Iraq, bamwagiriza ibigwanisho ruhonyanganda, baciye ku binyamakuru bihanitse cyane bizwi abari byo bavyemeza. Ariko namwe mubanze murabe umuntu yatanze iyi nkuru asanzwe ari umwizigiro, iki kinyamakuru cavyanditse gisanzwe cizigiro. Iruhande rero tukagisha n'abasoma izo nkuru ico bita education media, kugira ngo bariko barasoma ibintu ntibapfe kubimiragura bakebwe. Nirementanya bari baramaze kubivuga kuva mu bihumbi 2000 na kera mbere, umuntu yumvirije ibintu bivuze mu iradiyo akagira ngo iri nirementanya, akumva ko ari rementanya. Nabo nyene bakebwe agira ati ibi bintu naho vyanditswe uku nibaza ko ari rementanya. Education media. Hanyuma ntumbirira umuyobozi nawe nyene ko hari abarundi bazi ivyo vya fact checking, kwerekana neza isanamu ko atariyo, kwerekana neza ko ivyanditswe atari byo, azebe babibigisha umwanya ukwiye, kubera si ibintu vyo kuza kwigisha nk'isaha imwe. Si isaha imwe, bavyigishwe bavyumve kugira ngo umuntu akuzaniye ibintu gira uti iyi sanamu naho tubona Wiri yambaye tenue de combat, naho tubona afise inkoho, ivyo nivyo bamwambitse ku buhinga bushasha bugezweho, sivyo.